Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese munkurikirana hano kuri Gear TV. Kinzanye rero no kukwereka uko dukora iyi challenge bamaze gushira muri no application ya Pi Network. Kuri no musi wa Pi2Day bahise bazana ikintu gishasha tubwirizwa gukora kugira ngo tujane n'ibihe muri izi mpinduka ziriko ziraba muri no application ya Pi Network. Rero ntatebeje reka nkwereke uko dukora ino challenge. Uti rero biragenda gute? Uraza ukande cyangwa ufyonde aha handitse Pi2Day kuri aka kantu aka ugakoze ko urindire vyuguruke. Bimaze kuguruka ucumanuka urabe hano hantu handitse ngo read, aha ngaha kuri read. Maze kuhakora kuri read barakwereka ko task ibaye completed, ucugira retour. Okay, read completed. Ico wamaze kugikora. Igikurikira rero ucufyonda handitse start quiz. Ugomba wishure ibibazo, utangure gukora ibibazo. Ni ibibazo tuza kwishura. Inyishu ndazishira muri commentaire no muri group ya WhatsApp, munaza kuzitora kugira ngo ukoreshe umwanya, kuko benshi ntibabitahura mwa bino bintu, kanatsinda vyanditswe no mu rurimi rw'icongereza, biragoye gutahura, ariko twagerageje kubafasha kugira ngo mubitahure. Tudatebeje rero dutangure kwishura n'ikibazo ca mbere. Ndafyonda ahanditse start quiz. Okay, ndindira start quiz. Ikibazo ca mbere bambaza what does PiVerify do? Inyishu ni A. Utiri uraraba n'ibindi, inyishu ni A. Ucufyonda kuri A, hanyuma ufyonde munsi handitse submit. Ucufyonda kuri submit. Okay, tuja ku kibazo kigira kabiri. Which of the following statement about PiVerify is false? Okay, ikibazo ni B. Tuza kwishura kuri B. Inyishu iri kuri B. Okay, mugihe wishuye ibitari vyo barakubwira ko utishuye ibitari vyo, ko wishuye ibitari vyo, ariko iyo gitoye baca bakuzanira ikibazo gikurikira. Ikibazo kigira kabiri twishura kuri B, hanyuma submit. Okay, tuje ku kibazo ca gatatu. Which of the following statement about P signaling is false? Okay, ntiwiri guraraba. Inyishu ni kuri ni D. Okay, P signaling only work niyo nyishu yo ku kibazo kigira gatatu. Ucufyonda kuri submit. Submit, urindire vyemere. Voilà, lead the Pi2Day blog. Collect. Great job. Your past quiz. Okay, watoye ikibazo. Aho ucufyonda kuri continue. Aha rero turahejeje akantu ka mbere. Okay, tuca tubandanya igikurikira. Explore SoloHost app on Pi desktop. Naho nyene ucuza ngaha handitse explore, ufyonde kuri explore. Okay, ucukora ibibazo start quiz, ugire retour. Bonye bigiye ucugira retour ukagaruka ngaha kuri start quiz. Okay, turabandanya kwishura ikibazo. Aha dukora ikibazo kigira kane, tugisanga hano. Which of the following statement about SoloHost is a false? Chadufyonda ni kuri D nyene, host solo app only. Okay, turabe ko twagitoye. Okay, inyishu nazitanze muri group ntibesha nanje. Okay, inyishu bazisanga aha ngaha. Okay, kibazo ca kane ni D. Maze kwishura kuri D. Okay, ca gatanu tugisanga kuri C. Okay, ca gatanu ni kivuga which of the following is not a benefit of running SoloHost application. Okay, tuca twishura kuri C. Your AI application require. Okay, submit. Collect. Sawa, tufyonda continue. Okay, iya mbere ya kabiri iravuyemo. Ica gatatu no gufyonda kuri participate in the Pi ecosystem director staking. Tufyonda ha kuri explore.
okay, akagahita kaba completed, ucugira roturu katirirwa karaja kure. Okay, ugize roturu ucumanuka urabe agakwirikira discover and support Viber coded app, ucufyonda kuri discover winjire kuri iyi link ihitiba completed, naho nyene ugire roturu kugira ngo ntikujane mu bindi. Iya nyuma rero ni yanditse ko claim reward. Umaze kubikora vyose, umaze gukora izi etape 1 2 3 4, iya nyuma rero ya gatanu baca baguha badge ya yuko wakoze ino participation yo muri iyi challenge. Ucufyonda handitse claim, curindira baguhe badge claim, indire kazunguruke hanyuma baguhe congratulations, you have successfully claimed your Pi2Day badge. Aho buhejeje ibintu bikaca bigenda neza, ucufyonda aho handitse ngo go back, ukabura hejeje gukora challenge yo kuri no Pi2Day2026. Murakoze kunkurikirana kandi subscribe kuri wewe utari bwa kandi subscribe kwa ino channel ya YouTube Gear TV. Ibisigaye ni muri group ya WhatsApp, tarinjira link urayisanga muri commentaire. Ciao ciao, gira umugisha.